Muy buenos días a mwaramutse todos los que están reunidos mwe mwese en los mukoraniye diferentes hamwe países, mu bihugu allá bitandukanye en Monterrey, hariya Nuevo muri León, México, Monterrey donde se Nuevo León encuentra el misionero Mexique Miguel hari Bermúdez umukozi Marín, w'ubutumwa Miguel Bermúdez en la Marín congregación que pastorea mu el ikoraniro reverendo riyobowe na Epifanio López, Revera Epifanio y Lopez también allá ndetse na en hariya Baraga, muri Uganda, Baraga Uganda África, Afrika donde están reunidos pastores allí con el ahakoraniye reverendo abapasiteri bari Príncipe kumwe o Prince n'umupasiteri Príncipe canke Pascal Prince Pascal y todos los demás ministros allí de n'abandi bakozi Uganda b'Imana bose presentes, bahariya muri y Uganda también ndetse ministros seguidores del n'abakozi mensaje del b'Imana hermano bakurikira Branham ubutumwa bwa allá Revera en Lira District, Branham hariya en muri Lira Busoga, District muri Busoga África Afrika y demás países que se no mu encuentran bindi en bihugu esta ocasión aho muri kano del kanya sábado uyu 1 munsi de ku wa noviembre gatandatu de imwe este y'ukwi cumi na año rimwe mw'uno mwaka 2025 wa 2025 reunidos bakoraniye en los hamwe diferentes lugares. mu bibanza Pueden bitandukanye tomar asiento si tienen la murashobora voluntad. gufata ivyicaro vyanyu En el libro de los sellos, mu gitabo c'ibimatanijwe el reverendo William Branham nos dijo Revera William Branham que la yaratubwiye novia ko todavía umugeni no había tenido atari bwaronke avivamiento, un ikangura despertamiento, ugukanguka y que ese avivamiento kandi ko iryo lo kanguro produciría ryari kuzanwa n'imituragaro en el mensaje mu del butumwa avivamiento del Espíritu ikanguro rya Santo. mpwemu yera Dice el doctor William Soto, Dr William leyendo esa Soto porción aravuga ariko asoma uwo murongo que les acabo de nyene mencionar uwo del mpejeje libro de los kubabwira sellos, uri mu gitabo c'imatanijwe 212, urupapuro rw'amajana abiri na kabiri él nos dijo, we yaratubwiye la ngo novia todavía no ha tenido umugeni un avivamiento. n'ubu ntiyigeze agira Todavía no ha ikanguro habido allí ningún ntihigeze kuba avivamiento, ikanguro na rimwe ninguna manifestación de nta Dios para sacudir a la kugaragara novia. na kumwe kw'Imana kwigeze Estamos kubaho esperando kunyeganyeza umugeni ivyo Se turabirindiriye necesitarán esos hazokenerwa 7 pruebas ya misteriosas mituragaro para w'ibanga detectarla. kugira ngo Él imukangure los mandará, irikangure lo ha prometido. we azoyirungika Y él yarabisezeranye continúa ahí diciendo, kandi we ngaha aquí abandanya nos avuga dice ngo que la iglesia ngaha novia atubwira yuko no ha ishengero tenido mugeni todavía un ritari avivamiento, un bwaronke despertamiento ikanguro espiritual, ugukanguka ko mu buryo bw'impwemu pero que se necesitan ariko los 7 ko truenos de hakenewe Apocalipsis imituragaro capítulo 10 mu byeshuwe igice para que c'icumi sacuda la iglesia kugira ngo novia inyeganyize y ishengero por mugeni mu consiguiente yandi para que majambo venga un kugira ngo avivamiento. haze ikanguro En la página 128 ku de este rupapuro mismo rw'ijana na libro mirongo de ine los n'umunani sellos mu en gitabo nyene español de esta c'ibimatanije versión mu dice, kisipanyoro muri kino gitabo ahora los baravuga 7 ngo truenos rero de Apocalipsis, imituragaro ndwe mu vyeshure esto es de Yohana Apocalipsis 10, iyi niyo mu vyeshure igice permitirán c'icumi que él muestre a la izokwemera ko o yereka sea, a su umugeni iglesia ni novia, ukuvuga ngo ishengero cómo mugeni prepararse para ingene obtener esa gran gitegura fe de kugira ngo rironke revelación, ukwizera o kudasanzwe sea, ko de kwimurwa rapto. ni ukuvuga ngo En la ukunyakurwa página ku 212 rupapuro del rw'amajana libro de abiri na los kabiri sellos mu nos gitabo dijo que c'imutanijwe la novia, yatubwiye la yuko iglesia umugeni novia, ishengero no ha mugeni tenido todavía un ko avivamiento, ritari bwigere rironka pero que se ikanguro necesitan ariko esos ko 7 hakenewe truenos para n'imituragaro despertarla, w'ibanga para kugira ngo darle ese irikangure despertamiento espiritual. irihe irikanguro Y ryo mu los buryo 7 bw'impwemu truenos de kandi Apocalipsis 10 imituragaro ndwi mu vyeshure es la voz de c'icumi Cristo, ni ijwi rya el ángel Kristo fuerte que marayika desciende del w'inkomezi cielo amanuka con avuye su rostro mw'ijuru como el sol. mu maso yo hameze Y dice que tiene nk'izuba en su mano kandi un biravuga librito yuko mu abierto, kuboko kwe afise el igitabo cual es el kizinguruye libro sellado arico con 7 gitabo sellos de kidombagije Apocalipsis kudushasharandwi capítulo co mu 5. vyeshure igice Él ca tocó el gatanu cielo y lo ico abrió, yakuye y mw'ijuru ahora viene a la arakizingurura tierra con el rero ubu librito naho abierto aza para kw'isi afise entregarlo igitabo a su kizinguruye pueblo. kugira ngo agihe ihanga Ahora, ¿cómo es ryiwe que Dios none lo gute entregaría a su pueblo? imana yari Pues por kugiha medio de ihanga aquel ryayo que ntibiciye él ya muri se lo ha uwo entregado, y por yamaze medio de lo que kugihabwa habla, biciye rero mu vyo avuga estaría dándole aho al azoba pueblo ariko araha ese abantu librito. ico gitabo Es el título de propiedad ni del igitabo libro de la gihesha vida uburenganzira eterna, igitabo donde c'ubugingo están escritos budashira los nombres ahanditswe de todos los que amazina vivirán y'abantu bose eternamente. bazobaho ibihe Están bidashira escritos los nombres de handitswe todos los amazina que formarían su y'abantu iglesia. bose bari kuba Y bagize por ishengero consiguiente, ryiwe mu los yandi que serían majambo redimidos por la sangre de abazocungurwa Cristo. n'amaraso ya Ahora, Kristo ya rero sabemos que viene un twamaze avivamiento kumenya para la yuko iglesia del Señor haje Jesucristo. ikanguro kw'ishengero Así ry'umwami como Yesu los Kristo hubo en tiempos nk'uko pasados, hagiye y haraba no ikanguro queremos muri perder la kahise bendición kandi del dushaka avivamiento guhomba final umugisha para la iglesia w'ikanguro rya prometido. nyuma kw'ishengero ryo mu Ya banyamahanga sabemos que se turazi requiere los 7 yuko truenos hakenewe hablando, imituragaro o sea, la kugira ngo voz de ivuge Cristo ni ukuvuga ngo hablando, ijwi rya Kristo como cuando un rivuga león ruge. nk'uko intare Se yivuga necesitan esos 7 harakenewe truenos iyi para mituragaro recibir la fe, para ser kugira ngo baronke transformados y ukwizera raptados. kubashoboza guhindurwa no Y por kunyakurwa consiguiente, kandi mu yandi majambo necesitamos saber más turakeneye acerca kumenya vyinshi de ku todo ese bijanye programa divino n'iyo que nteguro él y'Imana tiene para yose llevar a iyo cabo afise en- kugira ngo para llevar a cabo con iyo su afise iglesia. kugira ngo akorere ishengero En una ryiwe ocasión, igihe kimwe El reverendo William Branham se Revera preguntó William si Branham había yaribajije otro namba despertamiento. hariho irindi kanguro dijo, hanyuma aravuga "Del ngo occidente iburengerazuba vendrá un hazoza jinete en un ugendera caballo ku farasi blanco. y'igitare Recorreremos esta tuzoca senda muri iyo nzira una vez más." iyindi ncuro Y esto es el kandi ministerio ubwo de n'ubukozi Elías en el bwa reverendo Eliya William muri Branham. Revera William Branham Hablando que habrá otro despertamiento buvuga yuko espiritual hazoba irindi kanguro y que ryo mu lo buryo traerá bw'impwemu un jinete en kandi un ko caballo rizozanwa blanco. n'ugendera Y ku dice, farasi "Del y'igitare occidente aca avuga ngo vendrá un iburengerazuba jinete en un hazoza caballo ugendera ku farasi y'igitare Recorreremos esta senda tuzoca muri iyo nzira una vez más." iyindi ncuro
El ministerio de Elías ubukozi bwa Eliya recorrió la senda bwaraciye mu ministerial nzira que ella y'ubukozi tipita. muri Eliya Y esto utishubi fue el Espíritu Santo uyo yari operando ese mpwemu yera ministerio. akora ubwo bukozi Recorrió nuevamente la yarongeye senda kandi guca mu nzira ministerial por y'ubukozi segunda mu vez nshuro ya en kabiri Eliseo. muri Elisa Luego recorrió la hanyuma senda aca mu nzira ministerial y'ubukozi profética por tercera bw'ubuvugishwa vez mu en nshuro ya Juan el gatatu muri Yohana Luego Umubatizi recorrió la senda hanyuma aca mu nzira ministerial y'ubukozi bundi nuevamente por bushasha cuarta mu nshuro ya vez kane en el reverendo muri William Branham. Revera William Branham Podemos ver que turashobora siempre kubona en yuko buri medio gihe del pueblo que ari tiene hagati mu bantu baba bafise gente isezerano de ese rigezweho tiempo. ry'ico gihe Recorrió en el reverendo William yarahaciye Branham, muri el Espíritu Revera William Santo, Branham el ministerio mpwemu de yera Elías, mu por bukozi bwa cuarta Eliya ocasión. mu nshuro ya kane Y así como Juan el kandi Bautista nk'uko Yohana fue el Umubatizi precursor de yabaye la primera integuza venida yo de kuza Cristo, kwa mbere el kwa reverendo Kristo William Branham Revera fue el William Branham precursor de la yabaye segunda integuza yo venida kuza de kwa Cristo. kabiri kwa Kristo Por eso le ico encontramos gituma diciendo, tumusanga ariko del aravuga occidente ati vendrá un iburengerazuba jinete en un hazozana caballo ugendera ku farasi y'igitare Eso es el recorrido de Cristo, ubwo ni del urugendo Espíritu rwa Santo, Kristo mpwemu para yera el día ku postrero del munsi fin wa de su nyuma iglesia, hagati mu ishengero en donde ryiwe estará como aho león azoba de ari la tribu de nk'intare Judá. yo mu muryango Al wa Yuda final, ku iherezo clamando como cuando un yivuga león ruge, nk'uko intare y siete yivuga truenos emitiendo ituragara sus ndwi voces. igaturagara amajwi Y yayo los creyentes kandi escuchando y abizera recibiendo así la revelación, baronka la fe bityo para ser bumva baronka transformados y bityo llevados kwizera con ko bashoboza Cristo a la guhindurwa cena no de las kujana na bodas Kristo del mu Cordero. mazimano y'ubwo Ahora, bw'umwagazi ¿dónde w'intama fue none ni hehe que nos habló el doctor Soto? yatubwiye Dr. William que Soto ko estaría llevándose a cabo hobaye hariko harabera ese avivamiento iryo final, kanguro rya nyuma donde serían ni escuchados hehe los truenos, hokumvikaniye y en imituragaro donde kandi ni los hehe escogidos estarían abatoranijwe recibiendo la fe de rapto, bokwakirira ukwizera ko kunyakurwa gran carpa ni mu catedral. ihema nini Karpa Esa Katedrale gran carpa iryo hema catedral nini Karpa Katedrale fue la que vio el reverendo niryo William Revera Branham William Branham en yabonye visión, mwiyerekwa y él estuvo mirando kandi allí, we yariko araraba hariya hanyuma señalándole, marayika él amwereka estaba mostrándole marayika yariko aramwereka todo lo que estaba ibintu ocurriendo, byose byari biriko le biraba señalaba con la mano, yamwereka mira akoresheje aquí, mira urutoke aquí, tiraba mira ngaha allá, raba mira ngaha ahora raba lo que va a hariya pasar aquí. ati rabigira bibe O sea, ngaha él ni vio ukuvuga todo, we yabonye byose vio como la columna de abona fuego ingene le inkingi estaba hablando a y'umuriro alguien yariko más ivugana arriba, n'uwundi muntu más yari arriba, hejuru o hejuru sea, ni ukuvuga a un profeta, umuvugishwa al mensajero, intumwa en donde aho Dios estaba imana obrando yariko irakorera en esa actividad. muri ico gikorane Y kandi no sabemos ntituzi cuántas ngo actividades ni ibikorane más bingana después gute de esa, bindi cuántas hanyuma más y'ico antes vyahabaye ndetse n'ivyabaye había mbere y'ico realizado ivyari bimaze ese gukorwa ministerio. ivyari bimaze Porque gukorwa para n'ubwo llegar a esa bukozi parte, kuko allí, kugira ngo eso es que bishike venía muri ya ico gice ngaho un tiempo nuko ya hari haheze en igihe donde se aho estaba engrandeciendo ese ministerio ubwo bukozi hasta bwariko llegar buragenda a esa burakura actividad. kugeza bushitse kuri Ahora, ico gikorane rero Dice Osea aravuga que ngo Cristo ni el ángel ukuvuga fuerte ko del Kristo Espíritu marayika Santo w'inkomezi estará mpwemu yera ko abriéndole azoba el ariko séptimo sello a los arahishura ikimatane creyentes en c'indwi Cristo en el akishura día abizera postrero. Kristo ku munsi wa nyuma Vean Elías murabe en su Eliya cuarta mu kugaragara kwa manifestación kane estuvo yariko arahishura los primeros 6 sellos. ibimataniro vya mbere bitandatu Ahora vean ustedes rero cómo murabe namwe ngene en el séptimo mu sello kimataniro c'indwi él we dice que de esto no se avuga puede ngo hablar. ivyo El séptimo sello no ntashobora está abierto kubivuga todavía. ikimatare c'indwi Eso es en su ntikirugururwa venida. aho ni mu kuza Porque kwiwe en su venida, kuko mu kuza kwiwe él mismo estaría ubwo bwiwe abriendo ese niwe yari misterio del kugurura séptimo guhishura sello iryo banga con ry'ikimatare un c'indwi nombre nuevo. mu izina rishasha Sigue diciendo, y es hamwe n'izina el mismo rishasha kandi abantu kuvuga ngo ni wa wundi nyene ya mpwemu y'ubukozi ya Eliya que estaría abriendo ese séptimo niwe sello, azoba ariko porque el Hijo del arahishura Hombre aramatanura viene con sus ico ángeles, kimatane c'indwi y kuko umwana w'umuntu los ángeles azanana son los n'abamarayika ministerios de biwe Moisés y de kandi Elías. abamarayika biwe Y n'ubukozi Elías bwa en su Mose na quinta Eliya manifestación Eliya mu kugaragara kwa gatanu estaría nawe entonces abriendo azoba la ariko iglesia rero el arahishurira misterio del ishengero séptimo ibanga sello. ry'ikimatane c'indwi Veamos lo que nos dice el reverendo turabye William Branham, tubwirwa siendo el ivyo precursor tubwirwa de na la Revera William segunda venida de Branham Cristo. kuba ari integuza yo kuza kwa Si kabiri kwa queremos saber Kristo nama dushaka acerca de kumenya la segunda ibijanye venida no de kuza Cristo, kwa kabiri kwa entonces Kristo tenemos que nuko estudiar rero sus dutereza mensajes, kwiga ubutumwa porque bwiwe nos da luz kuko buduha acerca umuco de la ku promesa bijanye de la n'isezerano segunda venida ryo de kuza Cristo kwa para kabiri su kwa iglesia. Kristo kw'ishengero Y ryiwe nadie quiere perder kandi la nta n'umwe ashaka bendición guhomba que está umugisha prometida wasezeraniwe para todos los creyentes en abizera Cristo. Kristo bose O sea, ni ukuvuga no es tan solo decir, si yo creo ukuvuga el gusa ngo mensaje del ndizera hermano ubutumwa Branham. bwa mwedata Branham Yo creo ati que él ndizera fue ko precursor. yari integuza Yo creo lo que ndizera él dice ivyo yavuze en sus mu mensajes butumwa y bwiwe en las visiones mu que él mayerekwa nos dio, y en los yaduhaye sueños no que mu él nos nzozi dio. yaduhaye O sea, ni ukuvuga que nos relató izo y todo lo yatubwiye que él yaturotoreye estuvo ndetse n'ibintu trayendo en medio de byose su yariko iglesia, arazana yo mu creo en ishengero él. ryiwe ati ndamwizera Pero ariko si no crees nimba utizera en lo que él precursó, ivyo yateguriye cuando inzira esté en cumplimiento, igihe biriko entonces birashitswa de qué le vale nuko none a las bikumarira iki personas vyomara iki umuntu tener el mensaje del kugira precursor ubutumwa bw'integuza si no creen mu gihe en lo que atizera ese precursor ivyo iyo nteguza estuvo yariko precursando, irategurira inzira como los discípulos de Juan. nk'abigishwa ba Miren, Yohana después, hanyuma mucho después del benshi día de inyuma Pentecostés, y'umunsi wa Panekoti
bo igihe bavugana n'abigishwa bamwe ba Yohana bababwira ku mubatizo wa mpwemu yera, barababwira bati ntituzi nuko hariho mpwemu yera, ariko ko mu butumwa bwa Yohana umubatizi yari yarabivuze ko ubuzoza inyuma yiwe ko azobatiriza muri mpwemu yera no mu muriro. Byari biri mu butumwa, ntibagenzuye ivyanditswe, bagumye rero bavuga gusa ngo ndizera Yohana umubatizi. Murabona, nukurengera ngaho, nukurenga hirya y'ibihe by'icengero, kugira ngo urabe ivyo yategurije inzira Revera William Branham, atari kugira indome gusa, ahubwo ukagira indome hamwe no gushitswa kw'izo ndome. Ni kuvuga ngo ukaba ufise byose. Benshi barashobora kuba bafise indome, ariko bamwe barashobora kuvuga bati ariko jewe mfise izo ndome ari nzima, turi kumwe ngendana n'izo ndome nzima. Murabona rero abana nyakuvuga hano turafise ubutumwa bwa Revera William Branham urupapuro rw'amajana 36 indwi ni igitigiri gitunganye c'Imana. Habaye rero iyo mituragaro y'umwungikanyo umwe nyuma y'uwundi. Iyo mituragaro yavuze n'ingoga nk'uko umengo iriko iradondagura ikintu. Rero murabona yuko mw'ico gihe Yohana yaciye atangura kwandika, abwirwa ngo ntuyandike. Yesu ntiyigeze avuga kuri ibyo. Yohana ntushobora kubyandika, abamarayika nta kimwe bamenye. None ni iki? Ni vya bindi Yesu yavuga ko n'abamarayika mw'ijuru batari bazi, na Yesu ubwiye ko atarabizi, ko yavuze yuko ari Imana yari bizi gusa. Hepfo gato haravuga ngo ku bijanye n'ivyo nta kwigana kuzobaho, kandi nuko bizoba kuko ntavyazi, seka ibintu ntavyazi, kandi nta n'uburyo na bumwe yoshobora kubimenya. Uku n'ugukwa kwa gatatu, kandi nta na kimwe azi ku bijanye n'ivyo ntabitahura, ariko hari ibanga riri muri ivyo. Imana ishimagizwe iri hejuru. Sinashobora kwiyumvira nk'uko mbere imyaka yose mbayeho nyuma yo kubibona. Rero ndazi intambuko zikurikiriza arizo, ariko sinzi ingene ndabisigura. Ariko nta gihe kinini gisigaye. Ngaha hepfo haravuga ku rupapuro rw'amajana 51 haravuga ngo nukore yarandugije ashira ahantu hataramutse, hari gikorane wamengo ni hema canke ikizu kinini. Nararavye aho ku ruhande wamengo hariho agakarato kibanza gitoyi. Uyu muco mwe mubona ku ifoto wari kuvugana n'ubundi muntu hejuru yaho narindi, wagiye uraguruka uvuye aho narindi ucuragenda ucuhagarara ku ihema, urambwira ati tuzohurira hariya ukaza wari kuva kwa gatatu, kandi ntuzubibwira n'umuntu n'umwe. Rero murabe ino nkingi y'umuriro ariyo yafotowe, haba iri ku mutwe hejuru ya Mwene Branham ndetse no kugikiriza, yarareka igafotorwa. Niyo nyene yabonye muri ubwo bukozi bwo mwihema. Kuvuga ko yamenye aho yagurukiye uwo yari kumwe nawe, kandi biciye no murinde yari kwaganiririza abo bantu bari bari ngaho. Yabonye ubwo bukozi, yabonye umuntu, yabona igikoresho, abona n'izina naryo nyene, kuko marayika yaramubwiye ngo uribuka rya zina warondera igihe warirota. Kuvuga yuko yari karondera izina, ariko murabe namwe we arondera izina no kurondera, kandi byongeye ngaho wari yitwa iryo zina, yari afise iryo zina, yarazi kandi yaratahura, yarabitahura. Nico gituma hanyuma yavuze ngo ibi nzobijana, nta muntu n'umwe ngaha kwisa zigera bimenya, kuko iryo banga rya kimoteri yacindwe ntiryari kwiganwa nk'uko byabaye ku ntambako za mbere zibiri, ahubwo iryo rya nyuma ryari kuba ribanga mu mwuzuro, nta n'umwe yari kubimenya. Ico gituma iyo umuntu atanguye kuvuga ngo ivyo suko bimeze toya ibisi vyo, murabe abariko yishira mu kibanza c'umuvugishwa w'ikinyoma, kuko kuva kwa gatatu nta n'umwe yari kubimenya, kandi abantu bari kuba buke bagenda barabona gushitswa kuva kwa gatatu, kandi nta n'umwe yari gushobora kuvyigana. Kandi ibintu byose byari kuba biriko bibera ngaho, uhereye ku buryo bw'ingene Imana izana guhishurirwa kuri ico gikoresho, n'ingene Imana imuvugisha, ingene Imana ikorera muri ico gikoresho, uhereye ngaho kugeza mu gice gisozera ahaboneka ibitangaza no twumiza bigaragara. Ibyo byose nibanga kwishengera umugeni, igikoresho gusa nico kibizi. Rero hariho ibintu biboneka, ivyo murabe namwe
barashobora kubyigana umwe n'uwundi kandi yarakoze nk'uko nyene kugira ngo yigane agerageze guhuvya abantu abakure ku vy'ukuri kandi muzirikane yuko ubudakurikira inkingi y'umuriro muri kino gihe ca nyuma ubudakurikira uburongozi bwa marayika w'isezerano inkingi y'umuriro azoba ariko ararongorwa n'iyindi mpwemu kuko nta mpwemu y'igice ibaho urakurikira inkingi y'umuriro canke ugakurikira impwemu y'ikinyoma yo mu buringanire bwa gatanu kandi umwe wese izomusubiza aho yakomotse aho yavuye mbega wukurikira nde nka kino gihe ca nyuma ikibazo ciza cane kandi twarabwiwe yuko mw'ihema rinini Karpa Katedrale ko hobaye hariko haratangarizwa ibanga kandi ko hariho imituragaro yoturagarira yovugirwa mu yandi majambo nta handi hantu na hamwe hashobora kubaho mw'isi aho Imana izoshikiriza iryo sezerano kandi ahantu hose ubwo bukozi buzoja aho hazoba hari uguruka kwa gatatu aho Imana izoba iriko irayobora abantu cyo gituma yavuze ngo habaye hariho umwanya aho twogira ibikorane mu bindi bihugu hariho umwanya nuko rero tuzogira ibikorane no mu bindi bihugu aho tuzogira ibikorane mu kibanza kinini cyane atagihari naho tukikotesha nuko bityo tugaheza tukaba dufise kandi tugakoresha umwanya neza tugira igikorane turi kumwe na bene data bose nk'ico tuzogira hariya muri Villa Hermosa mu kwa mbere reka turabe neza iyo tariki 11 z'ukwa mbere ndibaza ko araho nyene itariki yo muri Villa Hermosa ni mu kwa mbere tariki 11 aho tuzogira igikorane muri Villa Hermosa mu ikoraniro riyobowe na Revera Andres Cruz Cajego aho twiteze imigisha myinshi muri ico gikorane nuko rero mwese muratumiwe kugira ngo muzobe muri ico gikorane co citariki 11 zo kwa mbere 2026 rero we ngaha bandanya avuga ngo rero twabonye yuko ku gatatu kwari kujanye n'ikimatanije c'indwi kujanye no kwizera kudushoboza guhindurwa no kunyakurwa kandi kujanye n'ikanguro ryo ku munsi wa nyuma ryo mu gihe ca nyuma kuvuga yuko byose bikorandirizwa hamwe kandi byose bizoba bijanye n'ihema nini Karpa Katedrale byoroshe cyane nk'uko hariya muri Canyon Sabino yarambwiye ngo ukuntu uguka kwa gatatu hari ibintu bitatu bikomakomeye cyane berekeza uguka kwa gatatu kimwe muri byo cavuzwe ejo ikindi uyu munsi hasigaye ikindi kintu kimwe ntashobora gusigura kuko cari kiri mu rurimi ntazi ariko nari impagaze aho ndacihweza neza kandi uko nuguha kwa gatatu ikije na mpwemu yera w'Imana bene data nico gituma ijuru ryose ryari mu gacerere rero nari impagaze ngaho kuko yereka arabona iryo yerekwa ndacihweza neza mbega yaravye ico gikoresho cari kiri ngaho mpwemu yera akora ubwo bukozi bukuza kwa kabiri ko mwami rero ibyo nivyo vyatumye haba aka gacerere mw'ijuru rero aravuga ngo murabe ugukwa kwa gatatu mu kugaragara kwako gutuma haba gacerere mw'ijuru kwa gatatu kandi mu kwa gatatu ishengero ry'umwami rironka ugusigwa hamwe no kwizera kuri ishoboza guhindurwa no kunyakurwa rero murabe ngaha mu butumwa vyongeye Melkisedeki umwami w'i Salemu nk'ubutumwa bwavuze 30 z'ukwindwi muri 2 muri Monterrey Mexique yaravuze ngo kandi niyarangiza igikorwa cyacu kutuvuganira mw'ijuru nuko rero azobandanya yigaragaza biciye mu ntumwa izoba ihari kw'isi nuko rero ntashobora kuba Revera William Branham kuko yaravuye mu mubiri ntashobora kuba Dr. William Soto kuko yaragiye no kuvuga ngo kandi ntashobora kuba n'intumwa kandi ntibashobora kuba n'abamarayika n'intumwa uwindwi Revera William Branham no kuvuga ngo nta numwe muri aribo kuko baragiye bararangije imisi yabo ngaha ku isi rero igihe yavuga yuko niyasohoka agaheze igikorwa cyo kutuvuganira avuga yuko azobandanya yigaragaza biciye mu ntumwe zoba ibaye ku isi acabandanya avuga ngo mu gihe hazokuzura igitigiri cabo yatoranije kandi wazoba ari intumwa yo ku munsi wa nyuma murabe ingene vyoroshe gushobora kumumenya
ategerezwa kuba ari intumwa nzima izoba iri ngaha ku mubumbe w'isi, kandi uwo ni intumwa yo ku munsi wa nyuma, intumwa yo mu gihe cy'iheruka bizifuruka. bananye kuvuga ngo mu yandi majambo azobandanya yihisha kandi yihishuye, ariko atari nk'umuherezi ahubwo nk'umwami. nuko rero hazotangura guhishura kwa Yesu Kristo nk'intero mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi, nk'ufise imfunguruzo za Dawidi, ari wazotanguza ikimpumbi. atanguze bityo kugaragara kwa Kristo nk'umunago wo kugishitse cya Dawidi. muraba intumwa yo ku munsi wa nyuma niwe afise imfunguruzo za Dawidi, niwe yugurura ikiringo c'ubwami, yugaye ikiringo c'ubuntu aca yugurura ikiringo c'ubwami, byongeye kandi arugurura n'intunganje y'ubwiza y'imyaka 1000. rero tubandanye ngaha mu butumwa ikanguro rya mpwemu yera, we ngaha aratubwira bananya kuvuga ngo mu gukuka kwa gatatu hariho gukanguka k'umujyi w'impwemu guhambaye cyane. uko gukanguka k'umujyi w'impwemu, iryo kanguro ryo ku munsi wa nyuma rikogwa no gukwegwa kwa gatatu mu kugaragara kwako, aho ijwi rya Kristo risemerera rivuga mu buryo bw'umwungikanyo, nk'uko biri mu Byeshuye 10, riganiriza ishengero ry'iwe, rizozana ritanga kwizera gushoboza guhindurwa no kunyakurwa ku munsi wa nyuma. rero murabe, iryo niryo kanguro rya nyuma iryavuzwe na William Branham ku iherezo ry'ibihe, ko ryoba ririko rirabera hagati mu ishengero, aho abatonejwe n'Imana babaye bariko bararonka ukwizera kubashoboza guhindurwa no kunyakurwa. kandi ivyo bikorwa n'ino ntumwa yo ku munsi wa nyuma, intumwa yo mu gihe c'ibihe bizifuruka ibayeho iri ngaha ku isi, ikaba iriko irashitsa ibintu byose vyateguriwe inzira na Revera William Branham. nuko rero ni vyiza ko mwogenzura ubutumwa bwa Mwendata Branham bimatanijwe ibihe by'ishengero, amayinga 70 Daniyeli, igitabo c'imirongo kirimwo imirongo myinshi, ndetse n'ubundi butumwa butandukanye bwa Revera William Branham, kuko aho niho byose biri bipfunyapfunyirijwe by'ingene ukuza k'umwami kuzogenda, kugira ngo ntibiducike. ahantu hamwe Branham yaravuze ati abantu bazovuga bati ariko kumengo hatereza kuba habaye kunyakurwa, babwirwe bati ibyo byarabaye ni byaheze kera, ati ibyo byaraheze biri muri kahise. no kuvuga ngo ni mu buryo buciye bugufi cyane Imana iriko irakora, tutagavye byo duca hejuru bikaducika. kubwo buryo buciye bugufi Imana iriko irabishitsa mu makino gihe ukuza kwayo. twariko turaraba ngana amajambo aciye bugufi, intumwa yo ku munsi wa nyuma yo mu gihe cibuye ko bizifuruka. Imana ibahezegere barinde, mubandanye mugira umunsi w'umunezero wuzuye imigisha y'Imana.